toza kori bajya bajeje gutoza amafaranga muri Uber bazoza barahembwa bivanye n'amafaranga binjije. Ubutumwa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yashikirije itariki kandi mwese niho mwari muri niho binezerera byo nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yashikirije itariki 27 hajya kuri Skepers aho murazi ko yavuze ibitari bike kandi yemera n'ibitari bike. Ikindi tuza kuvuga ko ni message à la nation, ni ubutumwa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yashikirije itariki 31 buca twinjira mu mwaka w'ibihumbi 2025. Nibimenyerewe mugabo niko bigomba kugenda. Burya nagira mere kuvyo no kwita ama principe ni ikintu gihambaye cyane mu bintu bijanye n'uburongozi. Uburongozi bukora kuri principe y'ikintu bita la continuité de l'État. Ni ukuvuga wewe uhavuye ubundi akahaza ucubazwa directement ivyo wagusubiriye kugira ngo bikosore. Iyindi principe ihambaye ni principe de redevabilité, kubazwa ibijanye n'uburongozi. Ivyo rero mwishirahamwe Oricom turabishimika ko cyane ikintu kijanye n'uburongozi, cyane kubazwa ivyo ubushinzwe, redevabilité. Yindi principe ya gatatu ni principe de transparence, gukorera ku mugaragaro. Ivyo bintu rero byo gukorera ku mugaragaro ni ibintu bikomeye navyo ni tugomba kuza turaha ikibanza. Umuntu atwara akumva yuko ivyo yemeye, ivyo ni vya redevabilité na transparence birajana, ivyo yemeye mu bantu, ivyo ashimikiye ko ejo bazomubaza bati mbega ibi bintu byarakuje n'ibyakunze. Murazi kandi yuko nyene cyubahiro ntihenze umengo yoba afise ikiganiro na mwebwe ku munsi wa gatanu. Nibaza yuko arakanya keza yuko na mwebwe muzoca mubaza bijya vyemewe itariki 27 n'itariki 31 aho bigeze. Mugabo rero nagira nkararifite ikintu gihambaye. Burya umukuru w'igihugu atanze ikintu bita ubutumwa, ntakarura akavuga ati jewe ndategetse yuko umushikiranganje w'imigenderanire azogirisha inama canke ambasaderi bagirisha inama arundi ba mu mahanga. Hajya bahejeje n'abantu bo mu biro vyiwe nabo bashikiranganje basigara bashira mu ngiro iciyumvira umukuru w'igihugu avuze. Ivyo tuvyumvikane mu vyumve ko ariko bigomba kugenda. Umukuru w'igihugu rero avuze akavuga ikintu mu bantu, hajya abahejeje asigara gusagira ikintu bita suivi. Suivi nayo igigwa n'abantu bari mu nzego zitandukanye. Nibaza ko mwese muvyumva kandi turahumvikane. Ntihagire rero umuntu acava yibaza ngo umukuru w'igihugu kubera twavuze iki yarananiwe vya oya sivyo. Hari abantu babishira mu ngiro wavuze kiretse berekanye ikibazo cyabaye. Mugabo ivyo bitabaye twe tuba tubona yuko habaye ikibazo. Munkundiye rero jewe nagomba ngerageze guca mu ncamake ibibazo nyamukuru niyumvira yuko twofatirako kugira ngo tugire iki kintu twise evaluation y'ivyaranguwe cyane cyane umukuru w'igihugu yemeye muri iyo mici ibiri mpije kubabwira. Ubwa mbere yaratwemereye yuko guhera
kandi n'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu w'ico gihe none yarabisubiyemwo baravuga yuko atamukozi wa leta azosubira kubonwa agiye mu kabari ku masaha y'akazi mu birabo. Nibaza ko mwavyumvise ko bose azakuja ku kivi ku mwaka wa 2024 atamukozi n'umwe wa leta bazobona mu kabare ku masaha y'akazi. Isi ikintu ciza kwera mugabo none gaye none naho oya umukuru w'igihugu avuze ikintu nk'icyo burya ntabahejeje sinzego zindi zisigara zikurikira zikaraba ko ibintu byakozwe gusa we cyashobora gukora nko mu mpera z'umwaka canke hagati mu mwaka ashobora evaluation mugabo none niko biri jewe ntejeje amaso aha na hariya mukuri ubu bare barabujamwo amaresitora barayajamwo sinzi ko habwiyeho mekanisme ingene vyobojaho mugabo ivyo murazi ko yari yavyemeye ko atamukozi wa leta kandi birumvikana amasaha y'akazi musane n'amasaha y'akazi nyene. Ico rero ciwe nibaza yuko vy'ukuri hamwe cyo bacarabaye cyo bacabaye nka 20%. Ikindi kigira kabiri yari yatwemereye nuko umwaka w'ibihumbi 2025 uzoba umwaka koko kurwanya ibiturire bakaboko bagatuzwa hanyuma kandi n'amategeko agasubirwamo. Ivyo byose mwaravyumvise. Aya jewe novuga yuko nka 40% kubera iki kuko twarakoze ibitari bike kandi mwashaka na twebwe badushizemwo haragiyeho igitabo gikomeye cyane cyitwa stratégie nationale de lutte contre la corruption abari Gitega barabibonye hanyuma kandi dufise amakuru yuko inama shikiranganje ikurikira izosubira gukorana izoca yemeza ico gitabo kugira ngo kibe igitabo cy'igihugu. Mugabo rero nibutse ibitabo si cyambere ico ni igitabo kizohigize gatatu haraba strategy ya mbere haraba strategy ya kabiri haraba strategy ya gatatu hanyuma nidukeneye kuva ngo bafunze naka oya kugwanya igiturire na mareforme profonde abasuma n'abantu bari incompeta mu buzi bwa bakabirukana barabayirukana bagasubira kubangaja bushasha bahagira n'amakontra mashasha nukuvuga akazi ibintu bishasha. Ivyo rero kugeza none musi turarindiriye reforme ya justice na reforme ya administration. Ivyo uno munsi ntibiraba nibaza yuko byagiye mu strategy nibaza yuko bizoshobora kuba mugabo twebwe tubibabwira kugira ngo ejo twebwe bamenye yuko ivyo umukuru aba yavuze tubikurikirana tubiswiva cyane. Ico ni ca kabiri yari yemeye yuko azokora. Hanyuma ikigira gatatu yari yemeye yuko azokora yari yavuze yuko abantoza kori bajye bajeje gutoza amafaranga muri Uber bazoza barahembwa bivanye n'amafaranga binjije. Ivyo byose muravyibuka none ico cyarakozwe sinibaza ko cyo cyarakozwe mugabo kandi ubundi abisubiyemwo umukuru w'igihugu we wavuze hajya abahejeje inzego zibiraba nizo zigomba kubikurikirana. Ico ni ca gatatu. Icya kane cari cyavuzwe nuko yari yiyemeje yuko azoteza imbere ibi bita amahinguriro yo hagati la promotion des industries locales. Jewe rero aho simfise ibintu byinshi mugabo jewe ndababwiye mwebwe murakurikira murabe yuko hari ama industry menshi yoba yarakoze mugabo ngaho cyo nagomba kugaruka ko ni ikintu kijanye no gukontrola qualité y'ibintu bikorwa n'amahinguriro ya hano. BBN muribuka directeur ahora yitwa Severe
yarakunda cyane BBN n'ijya bureau de normalisation yarakunda gose gushira imbere ibintu vya karite ibintu agira kandi ukabona ko afise ingufu nyinshi cyane mugabo kumwe tw'amaturiko turabivuga mu kino gihugu usanga basuma bafise ingufu zikomeye cyane ujya muntu kweri barakwiye kumugarukana jewe uhari nta wenzi sinzi ninge nakora mugabo kandi ntaco nomagiriza ko nta nakimwe ndamubona mugabo ndavigene severe yari afise ingufu nkaraba n'ingingo yari yafashe mbere n'izo yari yafashe muri buka afata ingingo yuko bya bicupa bijamwe amamesa bimwe bijamwe amazi kinshi kandi bijya muri atwari yazaje nyike none murageze muri amavuta y'amamesa musanga ari mama waraye none administration niri haje igipolisi nikiringa mugabo byaranse muri buka zijya modoka za Brarudi zari modoka zijya modoka zikwije amanoni zijya modoka za Brarudi sivyo sinzi ko mubizi mwese cyane za modoka za makara murazi ko modoka zose yarafatiye yari yafatiye ingingi n'ama izina atari make akora byabi hariho inzoga ziri make no gihugu ziri mu kwica abantu zaramaze kubica paraye sinzi ngene bazita mugabo izo nzoga ziratembeje ibintu ujya mu ntura kwe kugaruka kuko ayo ma industry naho yojaho naho boyakora hatari ibintu bya controle de qualité mu buryo bugaragara hacari kibazo rero jewe Severe nta wenzi nta nuwo ndabona mugabo je namubonera mu bikorwa mugabo kubona amajwi y'abantu nk'abajya aca numishwa sinzi ko yasubiye gukora sinzi bya akora iki urumva yigisha muri yacyasubira kwigisha ibi bintu rero murumva neza yuko igihugu cyacu burya gifite ikibazo gikomeye cyane cyane ko ico kintu kijanye nugushira mu ngiro mu bisanzwe ibintu biba byemewe n'abakuru ikindi yari yemeye kigira gatanu nuko yari yavuze yuko ibintu bijanye n'abantu badandaza canke amafaranga bita yo mu kinywabi urabona ubuhara marché parallel abiri yari yemeye yuko ivyo bintu bizohagarara mugabo ivyo bintu kweri nubo ntibirahagarara ntituramenya imvo ibituma